Kalashnikov dukeneye kubaha ni isuka, turakeneye kubaha amashar do komba najya mamashini y'ugurima, turakeneye kubaha amasasu menshi nukuvuga imbuto nuzenye na engrais n'ama engrais kugira ngo bashobore kurima, bashobore kugwiza umwimbo, tubashire mu bworozi, tubagira abasirikare bo kugwanya ubukene. Turabona ibihugu vyinshi ugwaruka riko ruraja mu nzego zishobora kurufasha kugira ngo rushobore gufata ingingo. Nk'akarorero turabona nk'igihugu ca Senegal barakoze kubera bashize imbere ugwaruka, biraboneka cyane aho bageze kuri satellite yabo. Bega muravye ugwaruka iyi migambi ya paeje na bije bwa mu gihugu, urabona yifise umusaruro uri kuravyaranya ko ujya mugambi w'amakoperative warashoboye kuba ari umugambi werekana neza yuko burya iyo abantu bagiye hamwe bashobora gushika kure. Twasanze abajene benshi bava mu bisagara basubira ku gatumba kuja gukora imigambi y'iterambere. Ivyo rero vyarigaragaje. Turi mu gihe mu gwaruka ariko raja hanze, hari ugwaruka Burundi bwashizemo imitahe myinshi kugira ngo ushobore kuronka ubumenyi. Ubwo gwaruka harimwe abaganga, turiko turabona ibigo nk'Ubufaransa hari kwaje abaganga benshi bagiye gukorayo. Bega ku bwanyu mu vyakira gute murabimenya n'uruhombo rwahe bigira ku gihugu? Vyongeye muriko mukora kugira ngo bano bana bashoboye kuronswa ubumenyi n'igihugu babandanye bakorera ngaha banonokewe kandi bisanzuye, babona ko ivyo bariko barakora bishobora kubatunga nk'uko vyategerezwa. Badandaza namwe mahinguriro mwifuza kurangurira mu Bushinwa, Dubai eka n'ahandi, Simotronic Firms yaje gukemura ikibazo cyanyu. Uretse kwidandazwa vyanyu bishika ku mwanya, Simotronic Firms irafasha umudandazo mu kumwereka ibidandazo kanaka yifuza ndetse no kubipakira, ugakora igikorwa cya kuzanyu nezerewe atangorane cyangwa ikibazo na kimugize. Muri Simotronic Firms turafasha abadandaza baja kurangura mu Bushinwa n'abashaka kubitumira mu Burundi. Mwifuza kumenya byinshi kuri Simotronic Firms, tusange ku biro byacu biri kuri Boulevard de Diplona mu nyubako ya Global Business 13B15. Canke muduhamagare kuri 66 amajana 539 amajana 768 canke mutwakure kuri guteranya 86 ijana 52 ubusa 4 61 48 31 canke naho usubire mutwakure kuri guteranya 86 ijana 31 57 91 ubusa 9 46. Muri Simotronic Firms muradutuma tukagamburuka. Wiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye, ndababwira ko kuri miko ni jewe nyene Juste Gael Kedro from Warasha Black Marshal Black the camera mwita umusaza. Ndababwira nti bantu b'Imana mwakuze mwumva bavuga ngo twacengeye ibwami. Ndababwira ko uno munsi turi ku kirimba cy'umukuru w'igihugu, aho uno munsi ugwaruka ruhurikiye mu bihugu biri muri Afrika byashoboye kuza ngaha na cyane ku nshuro ya gatatu nk'uko musanzwe mubizi. Turi muri dialogue continental sur la jeunesse, paix et sécurité. Ndakubwira yuko ari inama yo ku rwego rw'umugabane kujanye n'ugwaruka, amahoro n'umutekano. Nk'uko rero musanzwe mubizi, umukuru w'igihugu nyeri cyubahiro, umukuru w'igihugu cyacu sanzwe ari imboneza y'ugwaruka, amahoro n'umutekano. Aho no munsi ugwaruka gwashoye kwigira hamwe uruhara rw'ugwaruka mu iterambere. Ndababwira ko tugomba duhure nawe, si wundi babwita Ambassadeur Wirinya Bitwe. Ndabaramutsa nyakubahwa Ambassadeur. Yamuneze. Nizera ko meze neza. Ndameze neza, nameze neza. Ego biba biryoshe. Ari umuntu yambwiye ngo hajya ngo umuntu yatewe iteka uvushire ko n'akaburungu uvuze Wirinya Bitwe ukuye ko Ambassadeur guvyono. Oya nukuri ntuvyononye. Ego ubandanye unyita Wiri. Ego kuko tubane turabavukanye. Ego kuba Ambassadeur ndi umusuku kandi umusuku mugenwa yagenewe kugira ngo ashobore guserukira igihugu cy'u Burundi muri Ethiopia, ahari cicaro cy'ubuserukizi mugabo hanini nkabaserukira igihugu cy'u Burundi mu muryango w'umwe bwa Afrika. Rero unyise Wiri kwa kundi nyene ni kujya nyene kugira ngo tubandanye dukora ivyo tugenewe, ivyo tegezwa gukora. Rero abajene murona yuko bariko baratera imbere, bari kumvuduko udasanzwe,
rero kugira ngo dushobore gukorana kurako kantu ka ambassadeur Nitewiri tubandanye dukora duteza imbere igihugu cacu Dikiru gihambaye gumana natwe ko kuri ahandi iyo tuvuze ibiyago kubijanye ku rwego rwa Afrika kubijanye no gwaruka amahoro n'umutekano abantu batahurike icambere nuko umugabane wa Afrika yego ugizwe ahanini n'abakiri bato ugwaruka no kuvuga ko ibice birenga 70% by'abanyafrika baracari bato yego rero iyo tugize tuti ivyo biya nuko muri Afrika bavyize bagasanga yuko kugira ngo Afrika n'ibihugu bigize Afrika hashobore kubaho amahoro n'umutekano nuko boshira mu gwaruka nuko ugwaruka ari go gokora ibishoboka kugira ngo amahoro n'umutekano bishobore gusasagara muri Afrika ivyo rongira ngo ni ibintu vyumvikana igituma vyumvikana niki nuko iyo hageze intambara murazi neza yuko abaja mu ntambara n'ugwaruka iyo hageze imigumuko abaja muri iyo migumuko abakoreshwa n'ugwaruka rero ubu igihambaye n'ukugwaruka gokwanka kuza rurakoreshwa muri izo nzira mbi z'ukonona amahoro n'umutekano rugakora rwivuye inyuma mu gutsimbataza amahoro n'umutekano muri Afrika yose no kuvuga bitangura mu igihugu kimwe kimwe kigize Afrika hanyuma gutyo muri Afrika yose hashobore kuba hariho amahoro n'umutekano turazi ugwaruka rufasha byinshi mu iterambere ry'igihugu nkuko iyo rukoreshejwe nabi rushobora no gusambura kanatsinda nkuko ari Burundi bwejo ruri nkenegwa none ku bwanyu leta itegura iki canke yotegura gute kugira ngo abajene baje muri prise de décision icambere mu gihugu cy'u Burundi murazi yuko ubwo gwego twararurenganye guko ugwaruka ruja mu bibanza byo gushobora gufata ingingo kenshi harakunda kubaho uguhimiriza indongozi za Afrika guhimiriza abakuru b'ibihugu guhimiriza amareta yuko boza barashira ugwaruka mu bibanza vyiza byo gushobora gufata ingingo twebwe mu gihugu cy'u Burundi twarabirenganye kuko nyine cyubahira umukuru w'igihugu araha ibibanza biboneka ugwaruka ivyo si bintu sagaseseshwa rumurimo haramuyibona murabizi naco gituma mbere byaciye bisabwa yuko indongozi y'u Burundi nyine cyubahira umukuru w'igihugu ari wacaba imboneza mu bijanye n'uwo mugambi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ujejwe ugwaruka amahoro n'umutekano rero murumva yuko niyo rika aravuga ijambo ahimiriza izindi ndongozi yuko nazo nyene zo ziribuka ugwaruka kukaba nkako yiswe umujama w'abajene umugenzi w'ugwaruka ahandi mu Congereza bakamwita friend of youth rero harageze ahantu muri Afrika yose bumva biba mu gihugu cy'u Burundi batireka tuje kubiraba niho mu mwaka wa 2022 ariho haje ugwaruka rw'abanyafrika ruvuye mu muhingo yose ya Afrika mu bihugu byose bya Afrika bakoraniye hano bazanywe niki no kuraba ivyo bivugwa yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari we afati ya mbere ari we yotanga karorero keza canke yobera urumuri abandi mu vyerekeye ugushira imbere ugwaruka baraje bazanywe niki bazanywe no kuraba ivyo bageze ngaha basanga abajene bo mu Burundi ugwaruka rumwita umugenzi umujama sanga baravugana sanga ari muri bake ni matari na wenyene aha telefone uwari we wese n'umujene wari wese akamwandikira message bati bwa bundi ivyo bavuze nivyo rero hariho ibintu rero nyamukuru abajene barabiye ko igihe baza mu Burundi icambere hariho umugambi
w'amakoperative. Ego. Burya umugambi w'amakoperative ufasha ahanini ugwaruka. Kuko n'ugwaruka rugiye hamwe rugashira hamwe amatongo, rugashira hamwe ubushobozi, rugashira hamwe uburyo, rugashira hamwe ubumenyi, hanyuma rugakora rwikorera rwiteza imbere, hanyuma rukagwiza umwimbo. Rero ujya mugambi w'amakoperative warashoboye kuba ari umugambi werekana neza yuko burya iyo abantu bagiye hamwe bashobora gushika kure. Twasanze abajene benshi bava mu bisagara basubira ku gatumba kuja gukora imigambi y'iterambere. Ivyo rero vyarigaragaje. Ikindi cyagaragaye ni kijanye na banki y'abajene BIJ. Ujya mugambi kugira banki y'abajene nivyo mu bindi bihugu vya Afrika n'ahandi usanga amabanki akorana n'abajene. Ariko iyi banki yiharije abajene gusa ishira mu ngira imigambi y'abajene ifise impapuro zose zanditse ari ibanki y'abajene. Mu Burundi turabambere. Tukiri ngaho nyene uvuze ibi vya banki uravye ugwaruka dufise mu gihugu ukaraba nico BIJ yaba n'umugambi wo kugira ngo ushobore gukora ibijyanye na autonomisation ugwaruka rushoboye kwikorera imigambi yawo payeje. Muravye neza muravye igihe bishinzwe murabona ko bifise icyo biri kurafasha ugwaruka kw'imice yose hari ciyongere cyane gose. Burya rero nuko nyene muba mutabibona kenshi amabanki menshi murazi yuko kugira ngo uronke ingurane bagusaba ingwati. Iyo ngwati rero abajene ntibaba barashika kuyironka kuko ingwati kenshi usanga ari parcelle, usanga ari inzu yubatse. None ugiheze ishure ubu urashobora kubaka, ubu urashobora kuronka ingwati, ushobora kugwatiriza banki kugira ngo baguhe ingurane. Rero uyo mugambi ni umugambi mwiza, ni umugambi washoboye kwerekana yuko mu gihugu cy'u Burundi dushobora gushika heza. Hariho na payeje. Ujya mugambi wa payeje ni umugambi mwiza cyane kuko murana ko turetse guhingurane hariho no guherekeza abaronse iyo ngurane, mbere hariho n'ibitangurira ibibanza n'ibihe kubigisha ingene bashobora kwitunganiriza n'imigambi. Hanyuma bamaze kubibigisha bakabaha ngurane, bamaze kubaha ingurane bakabaherekeza bakabona aho bageze. Ivyo rero ni ibintu biri hake. Rero ngaha mu gihugu cy'u Burundi twarekanye yuko dufatiye ya mbere mu kutunganiriza abajene. Hari ikindi rero gihambaye, ico ni giki inama zagiye ziraba zihuza nyene cyubahiro umukuru w'igihugu n'abajene. Uno munsi ukumva ngo yabonanye n'abajene kuvuga ugwaruka gwikorera ibyago. Uno munsi yabonanye n'abajene bize bafise impamyabushobozi ariko batagira akazi, abadoktora, abafise amadoktora, abafise amaster, abafise amalisansi barabonanye. Uno munsi nawe ukumva ngo yagiye kubonana nawe, hanyuma ivyo vyose bakagira bati none uyu mukuru w'igihugu ashobora kuza arabonana n'abajene uko akabonana n'abasani bakaririmba nabo bagatwenga gatamba. Ivyo byose rero byabaye ibintu bituma abajene bo muri Afrika bagira bati uyu yo tubera imboneza, yo tuje imbere, yo tuvugira no mu bihugu byacu tuvamwo bagashobora kuduha agaciro. Nico gituma haciye haba ico bita la déclaration de Bujumbura. Déclaration de Bujumbura sur jeunesse paix et sécurité ni ngingo ugwaruka gwa Afrika gwafashe hari mu kwezi kwandamukiza mu mwaka 2022. Igo rero bakoraniye ngaha bamaze kubiraba, bamaze kuzunguruka bakabona ama projet y'abajene bacogira bati reka tugende dupfunditse ikintu. Niyo déclaration de Bujumbura, no kuvuga ko bapfunditse ivyasaba Union Africaine ariyo muryango ubumwe bwa Afrika n'abakuru b'ibihugu bose bagira bati twebwe twagiye mu Burundi twabonye umukuru w'igihugu yitwa ko ari umujama w'abajene, natwe dusanga zari umujama w'abajene, turabasavye mu muduhe atubere imboneza, atubere indongozi twese muri Afrika. Aho rero haciye hakurikira ko abakuru b'ibihugu baciye bakorana. Imbere ko abakuru b'ibihugu bakorana, akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri Afrika, le Conseil de paix de sécurité de l'Union africaine, kaciye gakorana.
gaca kakira ya declaration de Bujumbura ya ngingo zafashwe n'abajene bamaze kuvyakira baravyiga. Ako kanama kagizwe n'ibihugu 15 bamaze kuvyiga baca basanga abajene ntibarira busema, baca bagira bati ahubwo twongereko n'ikindi ko basaba yuko umukuru w'igihugu ababera imboneza ko ingingo yafatiwe Bujumbura ko baje kubirabira Bujumbura, twifuza yuko Bujumbura yokwitwa igisagara c'ugwaruka rwa Afrika. Burya haturi Bujumbura yitwa mu gifaransa la capitale de la jeunesse africaine, no kuvuga igisagara c'ugwaruka rwa Afrika yose. Naco gituma mubona uko umwaka utaha ariko haza abajene bavuye muri Afrika yose. Mwabonye ko baje bavuye mu bihugu vyinshi, bavuye mu za Libya, bavuye mu za Chad, Burkina Faso, Congo, za Afrika y'Epfo, za Botswana, za Namibia, za Ethiopia, za Djibouti, bose baza mu gihugu cy'u Burundi kuko babaje muri ca gisagara c'abajene, la capitale de la jeunesse africaine. Turabona ibihugu vyinshi ugwaruka riko ruraja mu nzego zishobora kurufasha kugira ngo rushobore gufata ingingo. Nk'akarorero turabona nk'igihugu ca Senegal barakoze kubera bashinze imbere ugwaruka, biraboneka cyane aho bageze kuri satellite yabo. Bega muravye ugwaruka iyi migambi ya paeje na bije ga mu gihugu, urabona yifise umusaruro uri kuravyaranya ko mwongereko n'amakoperative, yego mwongereko n'ibibanza bahabwa mu nzego zitandukanye, mwongereko dufise ugwaruka rurongoye amashirahamwe akomakomeye kandi afata ingingo. Twebwe rero ico iyo umaze kubashira muri ivyo bibanza, haba mu nama nshingamateka, mu nama nkenguzamateka, muri leta canke hejuru y'amashirahamwe akomakomeye, mu ambasade n'ahandi, muba uri kurabigisha kuzotwara igihugu. Kuko bajya bose bashitse hajya kuko bigishijwe, bageze ahantu bashobora kuba bamenya neza ibiriko birakogwa mu gihugu cyabo. Rero ibi vyose biriko biraba bariko bategurwa kugira ngo baze bashobore gushika aho nabo nyene bazoshobora gufata ingingo zikomakomeye kuri kino gihugu, harimo no gushobora kugitwara. Erega abarongoye igihugu hazogera igihe basaza, cyo gituma bariko barategura ugwaruka. Mwabonye nkoreko nk'umworosha w'amajambo no munsi n'umuvugizi wa nyene cyubahiro mukuru w'igihugu, ugeze nese ugwaruka n'umujene. Fatero nk'umujene ageze ku rwego rwo kuba umuvugizi w'umukuru w'igihugu, agenda mu manama akomakomeye aho yumva hafatirwa ingingo zikomakomeye, none abari kariga. Ufashe rero n'abandi abari hirya no hino mu zindi nzego, muri leta, mu mashirahamwe ya leta, mu namashinga amateka nkemuza amateka n'ahandi, no mu ambasade turabafise. Abo bose n'abantu bari mu bibanza vyiza cyane bishobora kuzobatuma bashobora gushika muri ivyo vuze ngo vya Senegal n'ahandi. Ariko mwibuke ko ikibanza cy'umukuru w'igihugu cyamari kimwe, so kuvuga ko ugwaruka rwose ruzoherera kuba umukuru w'igihugu, nkuko ugwaruka rwose rutazoherera kuja mu nzego zo hejuru. Hariho no kubigisha ibijanye no kwiteza imbere mu kugiza umwimbu kugira ngo bashobore gutunga batunganirwa. Rero kugira ngo batunganirwe turakeneye n'ugwaruka ruje mu rudandaza, turakeneye ugwaruka ruje kurongora amashirahamwe yigenga, turakeneye ugwaruka rugenda muri technologie innovation nkuko turiko turabibona, turakeneye ugwaruka ruzoshobora kuja mu gisirikare, mu gipolisi n'ahandi. Rero ugwaruka saho honyene turinda kururabira, ruterereza kuba ruja henshi. Nico gituma ibiriko birakogwa ubu ari ibintu bihambaye, ko umukuru w'igihugu twagiriwe ubuntu mu mwaka w'ibihumbi 2023 mu kwezi kwa kabiri, abakuru b'ibihugu ba Afrika bose bakoranye baravye bimwe vyavuye mu bajene Declaration de Bujumbura, baca bafata ivyavuye muri Conseil de paix de sécurité de l'Union africaine, mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano ku mugabane wa Afrika. Nabo bati ivyo tumaze kubona iyo duhura nawe mu manama, imisi yose aguma avuga abajene, imisi yose aguma avuga ati yamara dukora kuko yama hariho aho bikomeye gose yabivuze. Twari turi mu nama imarabo, arahaguruka agira ati yemwe bakuru b'ibihugu, ndababwira
twese ni kushira inguvu ku bajene, dushira inguvu kugwaruka, kuko runo gwaruka nitutarwigisha iyindi ntambara atari rya ntambara y'amasasu, tukabashira mu yindi ntambara, intambara yo kugwanya ubundi umwansi ari we bukene, tuzoba turiko turahomba. Kalashnikov dukeneye kubaha ni isuka, turakeneye kubaha amashar do komba najya mamashini y'ugurima, turakeneye kubaha amasasu menshi, ni ukuvuga imbuto nuzenye na engrais n'ama engrais kugira ngo bashobore kurima, bashobore kugwiza umwimbo, tubashire mu bworozi, tubagira abasirikare bo kugwanya ubukene. Tutabikoze gutyo twese tuzohera, kuko bazokwama bashavuye, bazokwama bagwanya n'inzego zihari, ariko nibamara kumva ko bamerewe neza, ahubwo bazoshigikira inzego zihari, namwe bazobashigikira kuko babona ko muko murabateza imbere. Hanyuma gutyo tuje tuduzi ubutunzi bwa Afrika yose, hanyuma ntidusubire kuronka abajene baje gupfira muri Mediterane ngo bako baja kurondera iburaya iyo baja kuba, ahubwo n'abazungu bazoca batangura kwimukira muri Afrika kuko babona ko ariho hari ubuzima n'amagara meza. Rero abakuru b'ibihugu bicaye aho baravyiyumviriye bati turavyemeje, kuva uno munsi turamugize imboneza ariwe azoja imbere y'ugwaruka kugira ngo ugwaruka rwa Afrika rushobore kwiteza imbere. Ni naco gituma rero mubona gwagwaruka rero buri mwaka rurondera umunsi gose rugatumbera ruza ibujumbura mu gisagara cago, hanyuma na nyiricyo umukuru w'igihugu akemera nubwo bafite amabanga menshi, akaza akaba yicaranye nabo bakayaga, bagatwenga, bakifotoza, akabongera akabatekerera impanuro, kuko uno munsi bamubajije, bamuhaye amaraporo bati burya mu byo tumaze imisi dukora twakoze ibi nibi, ariko aho vyatugoye nawe yati amaraporo mumpaye ndayumvise, ndayatahuye, arabatekerera impanuro, ati bisigaye navyo nzobivugana n'abandi bakuru b'ibihugu nitwasubira guhura mu kwezi kwa kabiri mu nama ya Union Africaine, murazi yuko iba buri mwaka mu kwezi kwa kabiri muri Ruhuhuma. Rero ubu yakiriye raporo kandi yabemereye yuko agiye kuvugana n'abagenzi be. Nyene cyo rero n'umujama wo gwaruka kandi kijyanye n'amahoro n'umutekano mu Burundi, tubishime ko niyo mutaye wa mbere. Turashime ko umutaye wa mbere igihugu gishobora kuguha ari amahoro, ariko naho dufise amahoro urabona ugwaruka naho iyo migambi yose ihari, muravye aho mugenjeje iyo migambi urabona ko amahoro y'umunda no ku mufuko no ku munwa asanzwe ari erega ayo azanwa no kugwiza umwimbo. Ni gwa rugamba nababwiye, urugamba rwo kugwanya umwansi dufise twese ari ubukene. Kandi rero nimugire ngo ni ntambara utangura uno munsi ubona turi kwa kane, hanyuma ngo ku munsi w'Imana ngo ndaruhejeje, oya, ngo canke mu ndwi zanzo bampejeje, canke mu kwezi kuza. Harimo inzitizi nyinshi, izo nzitizi rero nizo umuntu agenda aratorera umuti buke buke. Rero igihugu cy'u Burundi naco ntikiri sizinga, murazi neza yuko ubu isi nka yose igizwe ingorane zavuye kuri vyinshi. Hariho ingorane twatewe na cakiza Covid, murazi yuko ibihugu vyinshi ubutunzi butifashe neza kwerekeza ca Covid, ibidandazo vyarahagaze, abantu barahagarara, ntibasubira kugenda, indege zirahagarara, imiti irahagarara. Rero iyo muvuye muri ico kiza ca Covid, kugira ngo igihugu gisubire kandi guhaguruka birafata igihe. Mu gihe twariko turahaguruka haca haduka intambara muri Ukraine. Ije ntambara muri Ukraine mwarumvise yuko ibihugu vyinshi cyane vyashikiriwe, kuko ni ibihugu hariho ibintu bijanye n'urudandazwa ni guhanahana ibidandazwa bimwe bice bibanza bigahagarara. Harimwo n'uvyerekeye umwavu, byerekeye imfungurwa zimwe mbere n'ibindi mwariko murakorana n'abandi bagira bati twebwe ubu
ntitukikoranye namwe kuko turiko turaba ya ntambara iri kibera muri Ukraine. Mu gihe ijya yamaze konona ibintu haca haza mu bindi hari hirya muri Aziya naho nyene haca haduka iyindi ntambara nayo icihagarika ibitari bike. Urwo rugamba rero turimwo kukugwiza umwimbu ni urugamba guko tugera ahantu tugera tuti ubu nubwo ho kwaduka ikindi kiza hirya canke intambara twe ntaco tuzoba. Mugabo rero kugira ngo tubishikire naya manama ari karaba ni mubona nyine cyubari mukuru w'igihugu na leta arongoye n'abandi bose baguma biruka bagerageza kwegeranya ugwaruka bagira bati yamara reka tuje hamwe dukora ukuntu ibindi izo ngorane turimwo n'abandi bazirimwo n'ibindi bihugu birimwo hari abaciye aho jewe nkorera murazi ko nkorera mu bihugu byinshi basanga imiduga iratonze itondeye igitoro kumbe nino biriho handi twagera ugasanga abantu baratonze batondeye amabisi kumbe no ngaha biriho mugabo akanyoni katagurutse ngo nikamenye iyo bweze ni nkuko akanyoni katagurutse hariho amakuru katamenya ariko iyo abantu bashoboye kugendagenda hari igihe bamenya yuko hirya no hino naho nyene hariho ibintu bitoroshe. Ndibuka abantu twigeze kujana mu gihugu cy'Iburaya ntavuze izina bari bamaze iminsi bagira imyerekano mu gihugu cy'u Burundi ngo kuberekeye ubuzima buzimvye. Tugeze hiye muri iyo nama basanga utwo bafise ku mufuko ntibikunde yuko bashobora kubaho, ahubwo bakeneye kuraba ukuntu ari nk'abane boja mu cumba kimwe hanyuma bakagerageza no gusangira gushira hamwe bati bwa bundi bwa buzima buzimvye tuvuga iwacu turivugisha hano byarunyutse. Rero iyo tubona ibibazo biriko biraba dukwiye kuja hamwe dushira ingufu hamwe kugira ngo dushobore tugwanyiriza hamwe uyu mwansi umwe dufise ari we bukene. Mu mazi imisi muyibona haciye hafi nk'imyaka 2 tubona umurindi turi mu gihe mu gwaruka ariko raja hanze hari ugwaruka Burundi bwashizemo imitahe myinshi kugira ngo ushobore kuronka ubumenyi. Ubwo gwaruka harimo abaganga turiko turabona ibigo nk'Ubufaransa hari kwaje abaganga benshi bagiye gukorayo. Bega bwanyu ku bwanyu mu vyakira gute murabimenya iyo mu vyakiriye n'uruhombo rwahe bigira ku gihugu vyongeye muri ko mukora kugira ngo bano bana bashoboye kuronswa ubumenyi n'igihugu babandanye bakorera ngaha banonokewe kandi bisanzuye babona ko ivyo bariko barakora bishobora kubatunga nkuko vyategerezwa. Murakoze cyane. Icambere nkuko namye ndayivuga no mu gihugu hagati murazi neza yuko umuntu ashobora kuva hamwe akaja handi. Umuntu arashobora guhindura akazi arondera ikisununuye gusumba ico yarafise. Nta cyaha kirimwo cyuko umuntu ava mu kazi kamaja mu kandi nkuko atacaha kirimwo ko umuntu ava mu gihugu aja kurondera akazi ahandi. Igihambaye ni ngendo turimwo yuko twogwanya ubukene tuduze umwimbu kugira ngo na wa mushahara ushobore kuduga wa wundi ariko arahembwa ntiyumvire kuja kurondera ahandi yiyumvira ahubwo yuko yokwigumira hafi y'umuryango yokwigumira hafi y'incuti yokwigumira hafi y'ivyiwe ariho yotunganirwa kuko ariko arahembwa neza. Ivyo rero ni bisanzwe mugabo birumvikana neza yuko ari kibazo gitegerezwa gutorerwa umuti kandi vyihutirwa kugira ngo wa munyagihugu ntabure uwumuvura, wa munyagihugu sabaganga gusa ntabure umwigisha, wa munyagihugu ntabure n'ibindi byose vyankenegwa kuko igihugu gitegerezwa gushikaho kironka bwa buryo bwo gushobora guhemba neza abo bakozi ntibashobore ntibiyumvire kuja gukora handi ahubwo abo hanze abari bo baza mu gihugu baza kurondera akarusho. Baza kurondera akarusho muri kumara bitubwira cyane nyakubahwa ambassadeur ariko mbangeneye kumenya muri rwo gwaruka hari n'urundi gwaruka rubona umenga ngaha ntibikunda nta kintu gihari cyo gukora mubahanura iki mubabwira iki baherehe. Hariho imigambi myinshi mu gihugu cy'u Burundi gusa imigambi myinshi ijanye no gufasha abantu kuja muri innovation. Mwabonye ko duhejeje indwi yahariwe innovation ariyo bita Innovation Week aho
leta ibifashijwemwo n'abakunzi b'igihugu Burundi nk'ishirahamwe mpuzamakungu ONU biciye mu gisata ca PNUD bafasha ugwaruka kushobora gukoresha umutwe bashobore kwiteza imbere bari muri izo bintu vya innovation no kwiyumvira mu Kirundi twobisobanura nko kugerageza gushiraho imigambi canke kuvumbura ivyo abandi batarashobora gukora. Igituma muko murafata amasanamu nuko hari umuntu yavyiyumviriye yuko abantu bafata amasanamu, none raba ubu mwe abantu bose byaratanze akazi. Hariho abantu bafata amasanamu, ubu muraja kuri YouTube mugashiraho ama video, urashaka kumenyesha makuru, mugabo ubu dukoresha ama telefone, umuntu wese arashaka kurungika amakuru uko ashaka. Ubu byaratanze akazi kuri benshi. Rero nitwiyumvire gusa kuguma tugenda, ahubwo reka twiyumvire ibitarabe mu gihugu dushobore kubikora, abantu bashobore gutanga ubuzi, bashobore kwibeshaho, babesheho imiryango, bongere bateze imbere n'igihugu. Tuma dusha n'abasozera ugwaruka muri rusange buriko radukurikirana, abadukurikiranye bose ni icuru ya gatatu akabijya ki innovation gatandukanye n'ubundi bubijya bwabaye mu maedisha abiri ya mbere nakahe abantu basigarana iki uvyawe yagiwe ngaha. Umuserukizi w'igihugu cy'u Burundi muri Ethiopia, aho serukira igihugu cy'u Burundi mu ishirahamwe no kuvuga umuryango wa Afrika w'umwe bwa Afrika ariyo Union Africaine, jewe nakurikiranye cyane ibijanye n'ibi biko biraba by'ikiganiro vy'ikiyago hagati y'ugwaruka gwavuye mu mihingo yose ya Afrika, ugwaruka ruyaga ibijanye n'umutekano n'amahoro, kuko ata mahoro hari nta mutekano ubaho, ata mutekano hari nta mahoro abaho, mugabo kandi nta n'iterambere rishoboka mu gihe ata mahoro n'umutekano bihari. Akarusho kuri kino kiganiro nakahe nuko no munsi ugwaruka ruserukira abandi mu burere, kuko umuryango umwe bwa Afrika ugizwe n'uburere butanu. Ubwo burere butanu hariho Afrika ya hagati, Afrika y'amajepfo, Afrika y'useruko, urumva muca mutahura ni imice imigabane itanu. Muri iyo migabane itanu rero abaserukira abandi uno munsi batanze raporo kuri nyenicyo mukuru w'igihugu ariwe mboneza y'umuryango, mboneza y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu bijanye n'uwo mugambi w'ugwaruka amahoro n'umutekano. Ako rero nakabijya kuko ahandi bahora bayaga gusa, ubu rero ubugira gatatu igeze ati turamaze gukora kabiri, ubu rero ni mu mpera raporo mu bigejeje bimeze gute. Tuhanyuma bamuhaye raporo, bamubwiye aho bagejeje kivi, bamubwiye intambamyi bahura nazo, bamubwiye n'ibisabo vyabo. Nawe rero yagize ati murakoze, raporo ndayironse, hari ivyo ushobora guca ndabahanura ubunyene, ndabaye intumbero yazibahaye ivyo boca bakora kugira ngo intambamyi bahura nazo bashobore kuzirengera. Ibi navyo bagize nk'ibisabo, yagize ati ibisabo mugize navyo navyakiriye, hari ivyo nshobora kubishura, hariho n'ibindi nkeneye kuvugana na bagenzanje abakuru b'ibihugu, nzoca ndabikora. Rero ako nakabijya nakarusho. Ikindi naco nuko ko ibaye ku nshuro igira gatatu biraboneka yuko twamaze gutahura neza, gufata neza mu minwe uwo mugambi kugira ngo dushobore kubandanya tuwukorerako. Kandi mwese niho mwari muri, nabonye abasani, nabonye abava abikorera utwabo b'abajene, nabonye abajene bari mu nzego za politike n'abandi bava mu mashirahamwe yigenga, nabonye abajene bari mu madini abasenga hirya no hino. Nibaza yuko
ari ikintu gihambaye iyo nk'abo bajene bahuye n'abandi bajene bavuye muri Afrika bagahanahana ivyiyumviro kuko muri uyo mwanya bahanahana ivyiyumviro barashobora kugira aho bigejeje nabo nyene. Nuko tubashimire cyane nyakubahwa ambasaderi, mwagize neza. Naje ndabashimiye ko mwampaye kano karyo ngo nshobore kuyaga n'abakurikira ibiganiro byanyu. Nanje ndi umwe mu bakurikira ibiganiro byanyu, ndabikunda, mukora neza kandi mwadanye mutera imbere uko ndabibona mu myaka iri imbere basha ntawe uzoba gishobora kubashikira. Imana ivyumve. Nuko reka ndabashimire mwese mwaje murimo gwaruka haguruka ukura amaboko mu mpuzu kuko uyu mwanya ni gwawe. Twaratewe iteka, dufise indongozi zidutahura zifuza kujana natwe. Umutahe wa mbere igihugu gishobora kuguha n'amahoro, ibisigaye cha wisanzura ukora ibyo amategeko akwemerera. Kuri mikro cyawe nyene Juste Gael twari nganyene ku kirimba nabwira bye bye cha la vista. Ushira none.